Icuruzwa ry'abanyafrika baja gukora ubucakara ni kimwe mu bintu vyasize amateka akomeye ndetse atazibagirwa kw'isi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 670 Jamaica yari ikolonijwe n'ingoma y'Abongereza. Ico gihe Jamaica cari co gihugu kigira kabiri kw'isi mu kwimbura isukari nyinshi. Ivyo navyo bikaba vyakenera abakozi benshi, niko kuza bararangura abirabure bazanywe mu bucakara. Ikinyejana ca 18 kigiye gutangura, Jamaica harimwo abacakara barenga gati ibihumbi 300. Naho mu ntangiriro z'ica 19, 85% kw'ijana b'abanyajamaica barabirabure. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 9, abo birabura bakiri bato ndetse n'ababakomokako bari mu banyafrika bajanywe gukora igicakara batanguye kwiyumvira kugaruka muri Afrika. Ico ciyumviro ni naco cavyaye umuryango ukomeye uno musi ndetse wanamamaye cane biciye mu muziki Rasta. Abarasta bahujwe n'iciyumviro co gusubira iwabo kw'isi y'isezerano Terre Promise, bose bati aha turi si wacu, dutegerezwa gutaha, kandi Imana yacu ntizigera idutererana, izotuzigama. Muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 9, MARCUS GARVEY, umunyamategeko w'umwirabura, yashinze kompanyi yo gukora ubwato yiswe Black Stallion, aho yifuza gutahukana abirabure bose bakomoka muri Afrika kw'isi y'isezerano. Indoto ziwe zari kubona umunyafrika wese ari muri Afrika. Mu gihumbi kimwe amajana 920, MARCUS GARVEY yafatwa nka musa w'abirabure, yavuze ijambo rikomeye ryaje kuvamwo movement canke umuryango w'abarasta, aho yagize ati: nimba bemera ko abirabure ari abantu, nimba biyumvira ko yahawe n'Imana ingabirano n'ubwenge nk'ubwabo, bategerezwa kwemera ko ategerezwa gukora nk'ivyo bakora. Ubwoko butazi kahise kabwo, butazi imico yabwo n'iyo bwavuye, ni nk'igiti kitagira imizi. Reka Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo ibeho ku bwoko bwemera Imana ya Yakobo na Isaka. Twebwe abirabura twezere Imana ya Ethiopia, Imana y'ibihe vyose. Nimwerekeze amaso yanyu muri Afrika, hagiye kwimikwa umwami w'abami w'abirabure. Ivyo bibaye, muze mumenye ko igihe canyu kigeze ngo mutahe kw'isi y'isezerano. Mu gihumbi kimwe amajana 930, RastaFari Mukone yimitswe nk'umwami w'abami muri Ethiopia, ahabwa izina ry'ubwami Haile Selassie. Ico gihe vyafashwe nk'ubuhanuzi bwa MARCUS GARVEY bwari bushitse, maze isi y'isezerano birabonetse. Niko gutangura gutaha muri Ethiopia, igihugu c'isezerano kwa Haile Selassie yafatwa nk'umwana w'umwami Mesiya. Inyuma y'imyaka 5 gusa, Haile Selassie umwami w'abami yimitswe, ingabo z'abataliyano zifuza kwagura aho zikolonije zateye igihugu ca Ethiopia, maze mu gihe gito cane zitsinda ibitero vyazo. Gutsindwa kwa Haile Selassie vyababaje cane babirabure bari mu gihugu ca Jamaica, bakomeza kubibonera nk'agahotoro babandanya gukorerwa. Niko gukusanya amafaranga barungikira Haile Selassie ngo barabe ko yotsinda urugamba. Abifashijwemo n'ubwami bw'Abongereza, umwami w'abami Haile Selassie mu gihumbi kimwe amajana 941 yatsinze ingabo z'abataliyano. Inyuma yo gutsinda intambara, Selassie yahaye hegitari zirenga amajana 250 b'abirabure. Izo hegitari yazibahaye mu gace bitwa Cacabene, isi y'isezerano. Niko abarenga amajana 3 baciye batangura urugendo n'amaguru, bayobowe n'uwo bitwa Papa Dayol. Urugendo bakoze imyaka irenga 3. Kugeza n'uyu munsi Cacabene, kamwe mu buce bukenye cane muri Ethiopia, niko gafatwa nk'isi y'isezerano ku barenga 1 miliyoni bakurikira idini ya RastaFari. Haile Selassie afatwa nk'Imana y'abarasta, nayo MARCUS GARVEY musa w'abarasta.
ufatwa nk'umwami w'abami muri RastaFarisme Haile Selassie yaje gushirwa mu bohero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi ubwo ubutegetsi bwari bumaze gufatwa na General Mengistu. Selassie yapfiriye mu bohero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kane. Kugeza ubu RastaFarisme ni religion ikurikiranwa n'abarenzi muri yoni. Ikiganiro cari bimenye mutegurirwa na African Sound.